Ndabaramukije shuti babanyi mwese rero mudahwema gukurikira amakuru yacu kumuresha kure yanyu mukunda cane yashira amatsiko TV iba ibandanya ibageza ko amakuru batandukanye ariko aravuga ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu muri rusange aho rero iba yabashikiye ikabaturukaniza ayo makuru yose kuri bw'idonido maze igaca yabashikiriza kuba bamaze gufyonda sabone aca abagira ko umwanya wose muyakenerera ko naho rero abakoresha mu bw'icongereza aho mwamaze gufyonda ahanditse subscribe amakuru ntekereza ko aca abashikira umwanya wose kenereko mu Burundi rero mudukurikira muri mu gihugu cyacu Burundi ndetse n'abari ijya nino mu makungu mwese tubahaye ikaze mu makuru yacu n'amakuru yacu rero mugezwe ko nimbonesha kuri yanyu mukunda cyane yashira amatsiko TV reka ize ibashikirize zimwe mu ngiyo nkuru amakuru yacu agira yibande ko muri aka kanya reka amakuru yacu tuyahere mu Burundi tubare ko hariko haravugwa inkuru y'umunezero aho hariko haravuga ko uwitwa Ndikuriyo bivuga ko isengesho rye ryamaze kumvwa. Turakomezereza kandi amakuru yacu mu Burundi tubare ko hariko haravugwa amakuru atari meza ko hari abantu bariko baragenda bagandagurwa uko hariko haragenda hatorwa ibiziga bitandukanye mu bice bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi. Mwese rero mudahwema gukurikira amakuru yacu reka tuze tubabarire ko mu kanya gatonyi tuyabageza ko ku buryo bw'idonido. Reka rero amakuru yacu tugaruke ku buryo bw'idonido tuyahere mu Burundi tubare ko bavuga hariko haravuga ko isengesho rya Ndikuriyo yamaze kumbwa. Iki rero bikavuga ko ikoraniro ryahinyanyuye amategeko atunganya umugambwe kavuga ko rero nta kinini cahindutse. Inama nkuru y'inararibonye yagumye ari yayindi tukavuga ko rero Reveriyano Ndikuriyo yagumijweho ndetse n'uwo bita Siriyake Shimirimana we akaba yatowe kuba icegera c'umunyamugambwe mukuru nkuko twari twabibahaye muri uno mwihezo. Nta kinini cariho co kwitegwa muri iryo koraniro. Abatinya ko impinduka zohava zihungabanya umugambwe nibo bumiwe nako nkuko twari twabivuze kandi ndayishimiye na Ndikuriyo bivuga ko bafise ico bahuriyeko gihambaye mu mabanga yabo. Bikavuga ko rero gukomeza systeme babanje gukumira abo bita abakeba. Reka rero amakuru yacu tuyabandanirize n'ubundi kuyo ariko haravugwa ngaha mu Burundi aho rero hariko haribazwa abariko ikiriko kirabandanya kigandagura abanyagihugu b'abarundi mu bice bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi. Hiya nino rero mu gihugu haguma hatorwa ibiziga bikavuga ko rero hari ibitorwa bikaca bihambwa n'ingoga bitabanyekanye. Hari bamwe kandi batorwa kure y'iyo baba. Amakuru bavuga ko ntibimenyekana uko bagezeyo keshi haravugwa ko hazokorwa amatohoza bikaba biharaheze. Abakenyezi, abagabo, abana bose baratorwa ibiziga leta iguma mu gacirere kurikira ngaha uturorero tukeyi twabamaze kugandagurwa. Kwigenekerezo rero rya 18/0/2023 ikiziga ca Clovis Koriciza catowe muri komine Matana. Clovis Koriciza yari umusore w'imyaka yababa 30 avuka ku mutumba wa muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Bikavuga ko rero yari umukozi wo muhira ahitwa Kiriza muri komine Matana. Kuva kuwa mbere uheze aho yakora baramubuze irengero ryiwe. Kavuga ko rero kuwa gatatu ikiziga ciwe bagitoye ahantu ku mutumba aho muri komine Matana nyene. Iruhande yaho hari umupanga ariko bikaboneka ko yishwe anizwe. Abiwe rero bamaze kuvuga ko bashaka kumanukana ikiziga i Bujumbura ngo bakipimishe icamwishe. Musitanteri wa Matana yoba yarimanye ikiziga yemera kugitanga kimaze kuba nabi. Abiwe baciye baja guhamba Clovis Koriciza. Kwigenekerezo rero rya 18/0/2023 ikiziga nanone c'uwitwa Desire Nzohabonayo
caratowe i Makamba. Desire Nzohabonayo yari umusore w'imyaka 42 avuka muri zone Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Desire yahoze mu gisirikare c'u Burundi akivamwo muri 2002. Inyuma yaho yakoreye cane mu mahoteli n'amaresitora. Kuva mu mwaka wa 2021 yakorera muri resitora ku murwa mukuru w'intara ya Makamba. Kuwa 18/0 ikiziga ciwe catowe mu kizu kiri muri karitsiye bita Mukenke hepfo y'ibitaro vya Makamba kimaze kononekara. Ico kiziga ntawari asanzwe akibona, bikavuga ko rero ico kizu ntawari asanzwe akibamwo. Icamwishe gushika n'ubu ntikizwi, yoba yaciye ahambwa atamatohoza akozwe. Abiwe bavuga ko batabimenyeshejwe. Kwigenekerezo rya 16/0 nyene 2023 naho ibiziga bibiri vy'abagabo bibahanye vyaratowe muri komine Rugombo mu gatondo ko kuwa mbere uheze. Haratowe ibiziga bibiri vy'abagabo bibohanye vyari vyatowe mu mirima y'ipampa kw'ibarabara ry'umunani rya zone Cibitoke muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Abanyagihugu babonye ivyo biziga bahamagaye abasirikare bo kuri posisiyo ya Karurama, nabo babibonye babimenyesha uwo batwara be na musanteri wa Rugombo. Musanteri yarungitse OPG umukuru wa zone Cibitoki be n'imbonerakure kuraba ivyari vyo. Musanteri yaciye atanga itegeko ryo guhamba ivyo biziga aho nyene atamatohoza canke ibipimo bikozwe. Ababonye ibiziga bavuga ko abo bagabo bishwe bakerewe. Umukuru wa zone Cibitoki yamenyesheje ko kuva uwo mwaka utanguye hamaze gutorwa ibiziga 6 bitazwi muri zone yiwe. Mu mezi 2 gusa naho hamaze gutorwa ibiziga 19 mu makomine ya Rugombo na Ruganda mu ntara ya Cibitoki. Benshi muri abo batorwa ku nkengero za Rusizi kandi bahambwa batamenyekanye atamatohoza akozwe. Kwigenekerezo rya 14 rero 2023 ikiziga ca Jerome Simbaruhije catowe ku nkengero za Mubarazi muri komine Rusaka. Jerome Simbaruhije yari umusore w'imyaka 40 avuka muri komine Musongati mu ntara ya Rutana. Jerome yaba muri Kinanira ya mbere muri zone Musaga mu bamanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Jerome Simbaruhije yaheruka kuva mu gisirikare kubera ingwara yo mu mutwe. Abiwe bavuga ko yari yaravuwe arakira kandi ko atakunda gutembera, ariko kuva kuwa 11/0/2023 abiwe barabuze irengero ryiwe. Inyuma y'imisi 3 haratowe ikiziga c'umugabo ku nkengero za Mubarazi muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Abiwe bagiye kuraba basanga ari ikiziga ca Jerome Simbaruhije. Musanteri wa Rusaga yasiguye ko umuhisi yishwe n'inzara, ariko ikiziga caraboneshwa amaraso mu kanwa no ngaho nta matohoza yakurikiye. Kwigenekerezo rya 8/0/2023 ikiziga ca Juliette Karegwa catowe mu nzu iwe ku Mutanganoho. Juliette Karegwa yari umutambukanyi w'imyaka umutamakazi w'imyaka 66. Bikavuga ko rero yahoze ari umwigisha, akaba kandi yari yarakurutse mu bigisha. Juliette yahora yibana ku Mutanganoro. Avuga ko rero
yarapfakaye benshi mu bana biwe baba mu mahanga. Inyuma y'iminsi 3 atagakuru kiwe, ikiziga ciwe catowe mu nzu kuwa 8/0/2023. Ababonye ikiziga bavuga ko yanizwe hakoreshejwe umukanda w'ikanzu yiwe yambaraga. No ngaho bikavuga ko nta gakuru kabamwishe kigeze kamenyekana. Kw'igenekerezo rero rya 3/0/2023 ikiziga c'umuntu atazwi caratowe muri komine Buganda. Ikiziga c'umuntu atazwi atamenyekanye caratowe kw'ibarabara rya 3 muri zone Gasenyi ya komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Ikiziga cari kimaze kuba nabi, bikavuga ko Musitanteri Papiye Hakizimana yarungitse umukuru wa zone n'abapolisi kuraba ico kiziga, aca atanga itegeko ko gihambwa ubwo nyene. Si ubwo bwa mbere abikora muri ubwo buryo. Kuva muri 2022 hamaze gutambwa ibiziga bishika 200 mu makomine ya Rugombo na Buganda ku nkengero za Rusizi. Ivyo biziga vyama bitorwa bikaca bihambwa bitamenyekanye. Kavuga ko rero bica bihambwa bitabanje gukorerwa amatohoza ngo hamenyekane icoba cabagandaguye. Ibiziga 5 vy'abakenyezi vyaratowe kw'ibarabara rya 5 ku mutumba wa Marambo ya 2 muri komine Rugombo. Ivyo biziga vyatowe n'abungeri. Ibiziga vyatowe ku metero 400 gusa uvuye kuri Rusizi, kandi babisanze atagahuzu vyambaye. Musitanteri wa Rugombo yatanze itegeko ko bica bihambwa bitamenyekanye kandi atamatohoza akozwe. Utu ni uturorero dukeyi tw'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi mu gacerere ntangere. Ese ninde ariko arica kubera iki abategetsi ataco bavuga? Reka rero tuvuge ko amakuru yacu tuyasubikiye ngaha, tuzosubira mukomeze mugire ibihe vyiza. Ariko gusa ko tutatanganye amakuru ntago twobura kubibutsa ingingo nkuru amakuru yariko aribanda ko muri aka kanya. Twabareko mu Burundi hariko aravuga ko ibiziga bitagira ingero bimaze kugandagurwa mu gihugu cacu c'u Burundi, hakaba hariko haribazwa uriko aragandagura abanyagihugu. Reka rero amakuru yacu tuyasubikire ngaha, tubareko aragasaga, mukomeze mugire ibihe vyiza.